bakunzi b'ikiganiro ku kivi turabaramukije. Aho hari neza na neza kwigenekerezo rya 18 ruheshi uyu mwaka w'2022 aho nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye yarasozereye imyaka 2 amaze ari kararongora Burundi n'abarundi. Muri kino kiganiro tukaba tuja kubashikana mu ntara ya Muramvya mwirabire uko amasengesho yo gushimira Imana yagenze. Akaba mbere yarashingiye ku ijambo ryanditse mu njiri ntagatifu ya Matayo igice ca 3 ku murongo w'8 ahavuga ngo nimukore ikintu cerekana umutima wo kwihanura. Ibikorwa vyo kugurura ico gikorane cyabereye mu ntara ya Muramvya byatangujwe n'inkuka ya misa yabereye muri paruwase ya Muramvya. Musenyeri Gerevazi Banshimiye ubusa yabanje gukeza nyene icubahiro umukuru w'igihugu imbere yuko imisanye zina itangura aramwipfuriza imigisha yisunze ibisomwa vyeranda vyari bitegekanijwe uwo munsi na cane cane cyagisabisho ca dawe wa twese. Musenyeri Gerevazi Banshimiye ubusa yaribukije abaraho bose ingene ugomba gusenga Imana vy'ukuri yo kwifata. Yarahatangiye n'impanuro zitari zike. Mu gihe twifuza kwerekana ko twashize imbere Imana kandi tudatinya kuyisenga ku mugaragaro, iyo Mana nayo yaciye yitwararika kutwigisha muri iyi nkuru nziza ingene ugomba kuyisenga neza mu kuri yovyifatamwo. Inyifato ya mbere rero y'ugomba gusenga mu kuri ifatiyaho kutarondera kwiyerekana, kutarondera kwishira hejuru. Yesu ati niwasenga urondera kubonwa n'ukwiyerekana, impera yawe izoba iyo nyene, nta yindi mpera uzoba witeze kwa Data wo mw'ijuru. Aha rero ni kabakaryo ko kwisuzuma natwe twese, niba rimwe na rimwe bitoshika tukarondera kugira ibisabisho ngo twiyerekane abantu babone ko turabi Imana kuruta abandi, cyangwa ugasanga turiko turarondera izindi nyungu twishije inyuma y'ivy'Imana, inyuma y'ibisabisho. Muramaze kumva mu bihugu bimwe bimwe ko hari n'abakoresha amasengero canke ibikorane byo gusenga ngo bigirire propagande yaba y'amatora canke y'imigambwe canke y'ibindi, mugabo bakihisha inyuma y'ivyo bisabisho. Murumva ntibiba bikibaye ibisabisho, biba vyabaye ibindi. Nagomba ngaruke ku bintu bibiri bihambaye bidusaba rya jambo navuga ko hagira ico twemeranya n'Imana, tugomba kwigisabisho cyacu kiba cukuri kandi bikaduhindurira ubuzima. Mukubahuka kubwira Imana ngo dawe, ukagira uti muvyeyi wacu, tuba twemeye ibihambaye. Kumwe kuwa kuvyaye yamakuruta ukungana kose, kuko nanone inyundo naho yokura itaruta wayujuje. Niko tuvuze ko Imana ariyo dawe yaturemye, tuba twemeye ko Imana izoguma ari ituruta muri byose. Amabwirizwa yayo akaguma ari ntarengwa mu byo dukora n'ibyo dushinzwe byose. Nico gituma haba mwishira hamwe, haba mu gihugu,
kubahuka ugashinga ingingo iciye ku biri n'ivy'Imana yashinze, kandi wa muri kurasenga ngo dawe uri mw'ijuru, uba uhemukiye Imana, wama wita umuvyeyi kuko uburenze kurya umuvyeyi. Mwebwe rero mushinzwe amabanga yo kw'isi, mwame muciye bugufi imbere y'Imana. Imana ize yama ibarinda kuyihemukira mu nzego murimwo, ntimuze mwigere murenge iby'Imana, kuko Imana iguma ari Imana, umuvyeyi wacu twese. Vyongeye gusenga Imana uyibwira ngo dawe wacu, no kwemera ko abandi bose ubwirijwe kubabonamwo abavukanyi bawe, kuko musangiye umuvyeyi. Nico gituma ubusenga neza Imana abwirijwe guca yirinda kubaka impome zo gukumira abandi, ahejeje kubwira Imana ko abayo bose arabavukanyi biwe. Ubwoko, intara, imigambwe iyo abantu n'abandi baciye, ntibikabe ivyitwazo byo gufata abo mutabisangiye nk'abatarabavukanyi bawe, ngo bahava batoteza cyangwa ubime ibyo bafitiye uburenganzira. Wowe uhuvye, wowe uciye kubiri na ca gisabisho wamubwira Imana yuko ari dawe wacu, dawe wa twese. Aho kubaka impome zitandukanya canke zikumira, ubaka nyabuna nk'uwama ariko arasenga Imana ko ari umuvyeyi wa twese, ubaka nyabuna ibitarugwa bihuza abantu ngo bumve ko bavukana. Niho uzoba usenga Imana y'ukuri kandi mukuri. N'iryo jambo rirakomeye muri ubu Burundi bwacu. Hari ikindi cyanyuma gihambaye tuvuga muri dawe wa twese, kandi naco nyene muri ubu Burundi bwacu twokwitwararika rwose twihweje ivyo twaciyemo kandi n'ubu tukirimwo. Ni iki cuko tubwira Imana ngo uturekurire ibicumuro vyacu nk'uko natwe turekurira abatugiriye nabi. Uko bihindura kose mu Kirundi uvuga ngo uduharire nk'uko duharira abandi, mugabe iryo jambo novuga rya reciprocité ryamamwo ngo uturekurire nk'uko natwe. Ndibaza ko kenshi dupfa kubivuga, ariko mu mitima twiyumvira ko hari urugero ntarengwa, hagize uwushikako turekuriwe kutagira ikigongwe. Ico twokwama twibuka nuko utarekuriye uwundi kibi ico ari cyo cose aba aboshe Imana, akayibuza kumurekurira nawe. Niba hari ikintu kiboha Imana, nayo nyene ikaca ibura ingene yobigira, ni icuko umuntu yanka kurekurira uwundi, kuko Imana nayo ica isanga hari uruzitiro ku kigongwe cayo. Kabaye akaryo keza kuri nyenicubahiro umukuru w'igihugu n'umuryango wiwe ko gushikiriza Imana ibisabisho vyiwe. Arashima ivyakoretse, arihana ivyaha vy'abarundi, aranagira ivyasaba Imana. Mana muvyeyi wacu, karengutse imbere yawe muri inkuka y'imisa, dukenguruka dushima ivyiza byahengeshanya gukorera Uburundi n'abarundi. Waratubonye mu magume, uraturemesha, uraduha mutamweranda, araduhanura kuva ibuzimu tuja ibuntu. Waraduherekeje kubw'ubuntu bwawe, turajana mu rugendo rwo gusanura Uburundi. None raba Uburundi buriko buratoha. Turagukengurukiye ku buntu bwawe ntangere wamutugirira. Turagukengurukiye ku rukundo ukunda abana bawe b'abarundi. Turagukengurukiye kuko utugirira impuhwe kandi turabacumuzi. Nico gituma tugusavye ikigongwe muvyeyi dawe wa twese.
tubabarire ku nyifato yacu itabereye, tugirire ikigongwe kuko kagatimatare ntikaratuvamwo, turacafise ishari n'inzigo, turacagendera mu nyosha mbi za sekibi. Mbere muri twebwe hari abaciziziwe n'umwina w'ivy'isi bakarya ivyo batabiriye icuya, turacarimwo abirukira mu bintazi, abasambura ingo n'imiryango z'abarundi, turimwo ba kaboko, turimwo bagirira n'abandi, turacafise indambi kandi turashaka gukira. Kubera imbabazi n'ikigongo vyawe turagushikaniye ubukengurutsi bwacu, kuko utumajije uyu mwaka wa kabiri w'ikiringo wadutoreye. Twarakwituye tugitangura iki kiringo, waraduhezagiye abarundi bose baremera turafatana urugendo. Tugitangura uyu mwaka wa kabiri twaragusavye kugumana natwe mu rugendo, waratwumvise. None duhejeje uyu mwaka Uburundi buri mu mpore, abarundi bafise umwizero. Turagushimiye ko n'abagira batangura iterabwoba mu gihugu wabatujije kubw'ubuntu bwawe. None Mana Serukundo, niwakira ivyifuzo vyacu twebwe abarundi, ufashe uburongozi bw'igihugu kubishikako. Akira Mana nzima imigambi yacu tuguhereje muri uyu mwaka ugira gatatu tugiye gutangura. Turifuza amahoro atari amahorerane mu gihugu cacu, turifuza umwumvikano no gushira hamwe kw'abarundi, turifuza ko abarundi bose duhurira mu cari kimwe, abari hanze n'abari hagati mu gihugu, twese tube kumwe kugira ngo tunezereze iki gihugu cawe. Turifuza igikundiro c'Uburundi n'abarundi mu makungu kugira ngo tuba akarorero. Turifuza kuramirwa n'itunga waduhaye, Mana nzima mukunzi wacu. Hezagira abarundi bose, ntihagire usubira kurera amaboko. Hezagira indongozi, ubereke inzira irashe ituma abarundi batunganirwa. Hezagira imirima yacu, hezagira ibitungwa vyacu, hezagira agataka kacu. Uduhe umugisha natwe dutunganirwe mu gihugu cacu, twumvire se muvyeyi mwiza. Turasabiye amahoro mu karere kacu kugira dushobore kugenderanira tutinubana. Turasabiye igihugu ca Kongo kironke amahoro, abene igihugu baco bagira umwumvikano. Turasabiye Afrika kugira iterabwoba rirangururanwa n'imizi. Turasabiye indongozi zose z'ibihugu vya Afrika zironke ubwenge n'ubwitonzi kugira ngo umugabane wacu ushobore gutunganya itunga waduhaye, abene igihugu batunge kandi batunganirwe. Turasabiye ibihugu vy'Uburusiya na Ukraine kugira baheze ingwano barimwo kandi bari mu mwumvikano. Isi rongogwe atawusubira kwitwaza igikenye. Turasabiye isi yose kugira ngo hayagwe umwumvikano. Mukama turabikuzamvye. Sorry.
Mana yacu turagushima kuri Imana igira neza, turarengutse imbere yawe abarundi n'abarundikazi tuzanye amashimwe, turagutazira Mana urabikwiye kuko uri Imana ivuga bikaba, iyo wugaye ntawugurura ndetse niyo wuguruye ntawugara. None Mana nzima turaciye bugufi dushima igitangaza bakoreye abarundi. Twebwe turi ngaha turashima konge kuduha impemu y'abazima, turagushima ko wadutije ubuzima, nubishimirwe n'ubiherwa amashi menshi. Imana igira neza, uri Imana utarikigirwamana, uri Imana yumva, uri Imana yumva amasengesho. None Mana ugira neza, reka tugutazire kuko urazi ibyo tuko turagusaba. Nta numwe yotubuza kukuririmbira, nta numwe yobuza abarundi kugushimira kuko imirimo yawe iratangaje. Yesu Kristo waratsinze urugamba n'abarundi uzoguma utuneshereza, kandi turavyizeye mu bitangazo dukorera. Haro byinshi watugwaniye, intambara nyinshi zararenganye. None Mana ugira neza, turagutazira, turagushimira Mana ugira neza. Reka data tugusabe kuko uri Imana, kuko uri umuvyeyi. Turi ngaha ngo tukwereke iyi myaka 2 maze igihugu cy'u Burundi kiri mu mahoro. Reka tugushimire Mana kuri ubu butegetsi bumaze imyaka 2. Sigiha Mana ni umugambi wawe, ibi byose wari ubizi, waruzi kwino saha abarundi bazabari ngaha bagushima. None reka tugusabe kuko wama uteza amatwi abana bawe, kuko wama ubona ibyo abana bawe bakeneye, bya ibyo bagusabye n'ibyo batagusabye urabibaha iyo ubonye ko bibereye. Reka Mana nzima tukwereke igihugu cy'u Burundi, guma ukizitirira, ukirinde cakiza gihanze isi coronavirus. None Mana ugira neza, twarakubonye muri byinshi n'ubu tuzoguma tukubona. Reka tutangure kino gikorane tukwereka n'abarundi, cyorora imitima y'abarundi, abari ngaha n'abatari ngaha. Ugendagendere aho inzigo yimye, aho ishari ryagize icumbi. Mana ugira neza, turakweretse abagenda ari ntama ku mubiri ariko ku mutima aramabingira. Bahindure ubwoko bwawe, hindura ubwoko bw'abarundi ubakure mu bwiyorobetsi. Mana ugira neza, turakweretse aho wakiragije kino gihugu cy'u Burundi, turakweretse abamufasha, bahe ibyumviro bimwe, bahe imigambi imwe kugira bubake igihugu cyiza baduhaye. Mana ni uzi imitima y'umwe wese, ni uzi imigambi y'umwe wese. Turazi ko Mana nzima ukorera mu ibanga, haro byinshi ukora Mana ukigaragaza kubw'ubushobozi bwawe. Gendagendera inzego z'igihugu kuva hejuru gushika hasi, gushika no kuri umwe nyarucari, umwereke igihugu cy'u Burundi ko gitegerezwa kubungabungwa na bene cyo. Ega Mana ugira neza, warakiduhaye kugira ngo kidutunge, kize gitutungire n'abacu, tuze tukirage n'abacu kiri mu mahoro, kiri mu mutekano. Mana ushobora byose, turagusabye ugumuduha akayaga keza, akazuba keza, akavura keza gatotahaza imirima izotunga abarundi. Ijambo ry'urufatiro ry'uwo munsi ryari ryanditse muri Bibiliya mu gitabo cy'Abikorosayi igice cya 3. Riravuga ngo, nuko rero nk'uko bibereye abatoranijwe n'Imana bera bakundwa nayo, mwambara umutima w'ikigongwe, ineza, ukwicisha bugufi, ugutekereza no kwihangana, mwihanganirana, mubabarirana iyo umuntu agize icapfa n'uwundi. Nk'uko umwami wacu yabahariye, namwe muba ariko muharirana. Ikigeretse kuri ibyo byose, mwambara urukundo, niwo mugozi uzana gutungana. Kandi amahoro ya Kristo aganze mu mitima yanyu, ayo mwahamagariwe ngo mube umubiri umwe, kandi mwame mukenguruka. Ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigwiriye, riri mu bwenge bwose. Mwigishanye, muhanurane, muririmba zaburi n'indirimbo n'amatazirano y'ibya mpwemu,
muririmbire Imana mu mitima yanyu mubiheshwa n'ubuntu bwayo, kandi ibyo muzokora byose mu majambo no mu bikorwa muhore mubikora byose mu izina ry'umwami Yesu, mushima Imana data wa twese kubw'uwo Imana ihabwa icubahiro. umuvugabutumwa w'uwo munsi Reverend Pasteur Juvenal Bazishaka yarashimikiye kuri iryo jambo ryandikiwe abikorosayi, arahamagarira abarundi bose gukora ibiroranye. Ntacyo bitwaye iyo wavuye, igihambaye n'icyo uri kurakora. Hari abantu bakurabira muri kahise, ariko Imana igushimye ntayitogukura, ntacitogukoresha mu izina rya Yesu. Abantu baraba Dawidi babona umenga siwe, bamurungika kuragira, iminsi mikuru irabandanya, ariko kuko Imana yari yamushimye, Samweli avuga ngo nitwicara ngo turye kandi nitwicara ngo tunywe. Dawidi ataraza, baramutuma ko araza. Dawidi arengutse, bakuru we ntibabona ko ari we, na se na nyina ntibabona ko ari we. Hari igihe Imana iguha ikibanza abantu bakabona ko atari wewe, ariko ko Imana yagitanze iraca inzira ikacerekana kandi ikagishisa. Tuyikomera amashyi yo Mana iragahezagirwa. Dawidi Imana ibwira Samweli, murobanuza amavuta n'uwo nyene, amurobanuza amavuta. Bakuru we barorera baratangara, mbega yakabaye Dawidi ko twebwe twari twamuhaye ikibanza twibaza ko akwiriye ikibanza baguha, ariko Imana irashobora kukiguhindurira. Imana irashobora kukiguhindurira mu izina rya Yesu. Hari abantu uyu mwaka batari biteze kuronka amadekre, bagiye babona bayaronka kuko Imana yabahinduriye. Imana irahindura byose. Hari abantu batari biteze kubona ibigenda neza, ariko uyu mwaka byaragenze neza. N'Uburundi bwacu hari abatari biteze ko bigenda neza, ariko biragenda neza mu izina rya Yesu. Nagira ndakubwire ko Imana yaragutoranije ukore ivyo Imana yaguhamagariye. Twasomye ijambo ry'Imana ngo Dawidi mu gihe ciwe akora ivyo Imana igomba. Igihe cawe na wewe urahamagawe, na wewe wahamagawe, ni igihe cawe gukora ivyo Imana igomba. Ico kibanza urimwo ni Imana yakigusizemwo. Uhamagarirwa gukora ivyo Imana igomba, uhamagarirwa gukora ivyo Imana ikeneye. Mbega ivyo Imana ikeneye nibiki? Ikeneye ku Burundi n'abarundi baronka amahoro, ikeneye ku Burundi n'abarundi batabarwa, ikeneye ku Burundi n'abarundi bitekanirwa. Wewe rero ubifisemo uruhara. Dawidi mu gihe ciwe Bibiliya ivuga ngo akora ivyo Imana igomba. Ikibazo ndakubaza, mu gihe cawe uri kukora iki? Nta kindi na kimubereye ngaha nugukorera Imana kubw'abantu. Hari abantu bahabwa ikomine, agaca ikomine igacimubera umwavarizatere, agaca aja kurondera miliyoni 100 ngo yubakiye abandi bubaka. Hari abantu bahabwa intara igacibabera umwavarizatere, agaca aja muri banki ati intara izoriha. Nturi kurakora ivyo Imana igomba. Nakwira ndakubwire ngo ikibanza cawurimwo, Bibiliya yavuze ngo igihe ciwe, igihe cy'umuntu kibaho kandi igihe cy'umuntu kirahera, ariko igihe cy'umuntu iyo giheze mbega yakibaye mu guti cyo kibanza. Ikomine bakujeje, intara bakujeje, ubuyobozi bakujeje, icari cyo cyose wahawe uri kurakora ivyo Imana igomba. Nabonye umuntu umwe bahaye imodoka w'umushoferi acavuga ngo iyi nzorya ngo kugeza no kwitore nibati rya nyuma zorya. Hariho rero abantu bahabwa amabanga aho gukora ivyo Imana igomba, bagaca batangura kwikorera ivyo bagomba. Abandi bashima ibyo
twebwe twishimiye izina ryawe mana uri mana y'urukundo turagushimiye mana turategura ibyiza wamutugirira ni byinshi cyane ko turi bazima mana urakoze cyane. umukuru w'igihugu afashe ijambo yarashimiye Imana kuko ni Imana yibereye mu Burundi ati tuzoyisaba ibitare bike muri iyi minsi 3. tuje kwikengurukira kuko yaduhaye amahoro ikaguma iturongoye idukingira amarayika baguma bakingira Burundi tukaguma mu mahoro. Turi ku isi turazi yuko Sekibi yama ariko arakora kandi akorera mu bantu. Rero kubona twibera mu mahoro biraboneka neza ko tuba twanesheje Sekibi kubera ubuntu bw'Imana. Uburundi burakingiwe cyane no gushimira Imana kuko ibiza byose biza Imana irabidukingira. Nimwiyumvire nk'ikiza corona ingene Imana yakidukingiye gushikaho ndetse kigabanuka inguvu. Abandi bari yugaranye baraheba gukora twebwe Imana iguma idukingiye. Tuje ngaha kugira tugume tuyikengurukira kuri ivyo vyiza. Twaraciye muri vyinshi Imana iguma ihagaze ku ruhande rwacu. Tuze turibuka igihe twari muri Nankana tukaje imbere y'Imana tukayisaba tukavuga tuti turitwa imbere y'Imana yo nyene ibari ducira urubanza. None ni murabe ingene amakungu wamenga yatuzunutswe uno munsi araduhurumbira amakungu arafitiye icizere Uburundi kubw'ubuntu bw'Imana. Nta nguvu dufise nta bukomezi mugabo dukomera amashimana kubera iguma iyo nyene ari yibwira isi ko Burundi ari bwiza kanatsinda. Uburundi ni cibare cayo twarayihebeye turahi kibanza ca mbere. Iyi Imana rero ihamagaye nayo iraza. Turayikengurukiye cyane kugene Uburundi busigaye bufise igikundiro. Twaragiye mu bihano vy'isi Imana iraduhangaza. Ubu bose babaza bati mbega mwabigenjeje gute ntibanavyumva. Twe tubisha tuti ni kubw'ubuntu bw'Imana gusa. Ni murabe ingene hari intambara zugarije isi ibihugu bikabura iyo bija niyo biva. Twebwe karakazinga kibereye kure ugasanga n'ubu turacaronka ubwo ducumbisha kumwe abandi bavuga ko babuze ico bafungura kubera bari bamenyereye gusumira hanze. None twebwe Imana iguma itubungabunga nihezagirwe. Kuri iyi minsi rero uretse ubwo bukengurutsi bwo gukengurukira Imana dutambe dutari ikinezerwe tuzoheza tuyisabe tuyitwuhirire kuko mwese nta numwe ahora nezerwa yatanze hanyuma wahaye ntavuge ngo urakoze. None twebwe duhe ivyo byose dukenguruke. None rero tuyisabe itwuhirire kuko ivyo tubuze ni vyinshi. Tuzoyisaba vyinshi, tuyisaba amahoro n'umutekano kuko ni igikorwa ca misi yose. Tuzoyisaba yuko ubutungane busasagara muri iki gihugu cacu. Dusabira abacamanza, dusabira indongozi. Iyi minsi kandi tuzosabira n'abarundi bashwiragiye kugira ngo bose batahe tube mu gihugu ciza gihimbara Imana. Tuzosaba kandi Imana idukuremwo agatima ku bukozi bw'ikibi kuko iyo tukibona amabohero yuzuye abantu biraboneka yuko ubukozi bw'ikibi bukiriho. Tuzosaba Imana rero iturungikire mutima mweranda yinjire mu Barundi tuve mu bukozi bw'ikibi. Tuzosaba Imana iduhe ibihe vyiza idukuremwo ubunebwe kugira dushobore gukora, iduhe ubwenge n'ubukerebutsi dushobore kubona ico twokora kugira ngo dutere imbere. Tuzosabira kandi indongozi kuko
indongozi turacarimwo abarya ibiturire, turacafise abafise akaboko, turacafise n'indongozi zishaka kurya zicaye zitabiza kuya. Ubunebwe bwazinjiye, tuzozisabira rero indongozi, tuzosaba n'Imana idukuremwo wa mutima w'intashima. Abarundi turakunda kwidodomba, tuzosaba Imana rero tuze turashima ivyo iduhaye. None rero natwe ko twaje dutangure gukora ivyerekana yuko twisubiyeko. Abari aho bose baciye baheraho baratazira Imana. Amagarira abasenga ikindi gihe cyo gushimira 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 Imana. Mu Burundi turanezerewe gukora igihe cyo gushimira Imana. Amagarira abasenga ikindi gihe cyo gushimira Imana. Umunsi wa kabiri w'igikorane abitavye urwo rubanza rwo gushimira Imana bariyongereye. Umukozi w'Imana Ezekiel Nibigira amaze gusengera abitavye ibikorwa vy'uwo munsi, imigwi y'abaririmbyi itandukanye barataziriye Imana birashimwa. Yemwe Barundi mwese twebaza Imana, kandi Barundi mwese tutambira Imana, tuyivugiriza ingoma n'amashini n'inanga n'amakembe, kuko na Murundi n'umwe Imana itakoreye ivyiza. Imana ya Isirayeli, Imana nyamana, Imana y'Uburundi, Imana yadukuye mu bugaragwa, aho Satani yaragiye kutumarira. Umunsi muhitemo muzokorera, nibarikirana y'abasogokuruza banyu. Ariko jewe n'inzu yanje tuzokorera Imana yacu. Pasitori Terence Nkunzimana wo mw'ishengero ry'abagenzi we yafatiye ku ijambo ry'urufatiro riri muri Matayo igice ca 3, aca asaba ko hoba ihinduka. Imana iduhe uyu mutima wo kwama ivyamwa bigaragara aho tubaye, turengere ibidutandukanya, turengere amadini yacu, turengere imigambo yacu, turengere ibintu byose vyotuma haba ingorane nk'izi zabaye kuri Isirayeli. Turiteze ivyiza, Imana igiye guha igihugu cacu. Imana iduhezagire twese, murakoze. Imana yugaye kurongora Uburundi, ishinga baruganye nka bumwe Salomo. Abarundi twese turi nyuma yawe. Igihugu Evariste ndayishimiye, yashize imbere ineza yawe n'igihugu. Umukuru w'igihugu Evariste ndayishimiye, yashize imbere ineza yawe n'igihugu. Sebarundi umuvyeyi w'Uburundi, atubereye akarorero keza, kora Imana korora kijambere.
leta nkozi dukura amaboko mu muzi dukorere leta mvyeyi umuvyeyi w'abarundi bose leta nkozi dukura amaboko mu muzi dukorere leta mvyeyi umuvyeyi w'abarundi bose. Oh mama fondation uwiragiye papa fondation uwiragiye mwatumye dushobora kwiga amashuri nk'abandi tugendana ubumuga bwo kutabona imana yo mu ijuru ibahezagire. Uburundi amakungu yose yarazi yuko ari igihugu kiri ku manga y'umutekano muke. None uno munsi bose bavuga bati mbe mu Burundi mwabigenjeje gute tugira tuze kuraba. Nanje gaca ndabwira nti ni Imana gusa yabikoze muraza murabe ingene natwe tuhaye ikibazo ca mbere nayo yaciye itwumvira. Bose baravuga bati dufatira akarorero ku Burundi. Uburundi imbere y'amakungu burumvirizwa kandi abakizera n'abarundi. Abarundi ubu ntibakigenda barasibanganya ishusho y'igihugu cacu, ubu nibo bahimbaza Uburundi bwacu. Abarundi mutima mweranda yarabagendeye, ubu bose barahindutse barahezagira igihugu. Muravye ibiba mu bindi bihugu, ibiba mu karere, abenshi bibaza ngo nitwe twoshikirwa bwa mbere, mugabo Imana yaraturinze iturinda ijoro n'umurango, ntiryama ntisinzira. None uyu mwaka uheze dutanguye neza mu kanyamuneza, abene gihugu batekanye mu mitima babona umwizero wa kazoza. Ndakengurukiye cyane abarongozi dufatanije urugendo kuko turashitse natwe ku yindi ntambwe. Babura amatari ubu nta numwe ataragendera amakomine yose yumviriza ibibazo abene gihugu bafise. None abashikiranganje nabo nyene bari muri izo ngendo nyene bashika kugira mu babwire agahaze mu vyo bajejwe. Umukuru w'igihugu cacu arashima yuko abarundi bose ubu bavuga rumwe, igihugu gifise amahoro, ubu kikaba kiri ku kivi mu iterambere. Muri vyinshi yadondaguye yarasavye ko abarundi bosengera ubuhinga bugiye gukoreshwa mu ikoreshwa ry'amafaranga ategekanijwe uyu mwaka. Ndashima cyane imvukira zose, incabwenge z'Uburundi zitanguye gukanura. Ubu unu uri muri Amerika arampanura akanyandikira akambwira tuwogira gutya gutya twoca rutera imbere. Ubu uri mu Burundi ko nuko mu mpande zose zisa hari umurundi w'incabwenge wese ariko araterera. Ikinezereza cyane, kera wasanga arabavuga ngo yango bajyava mu mugambwe tutavuga rumwe, none ubu bose tuvuga ururimi rumwe twese, amahoro, iterambere, ubutungane. Dukomera amashimana yacu. Ibimenyetso bizabirabonera aho tujya dutera imbere nuko bose izo ncabwenge bariko bariga n'amayeri ingene dukoresha amahera y'igihugu gushasha. Dusengera iyi migambi mudufashe gusenga kuko twatanguye umugambi mushasha w'ingene dutunganya ubutunzi bw'igihugu ku neza y'abarundi bose. None rero ko ari umuhini mushasha, musengere cyane indongozi zijejwe gushira mu ngiro uwo mugambi mushasha w'ingene dutunganya ubutunzi ku neza y'abene gihugu. Igihe twavuga yuko tugiye kugira uburinganire bw'imishahara y'abakozi, naragenda nkabaza bari mu kigega ntimubona bizokunda. Hanyuma umunsi twari wamenga urwego nshingwabikorwa rw'igihugu rwihebuye bizohava bidakunda, duca dusanga tugeze ku bice 45% ahubwo tubishira mu ngiro. N'abakukuruke nabo bazogenda bamererwa neza guruko bahora. Ubwo buryo Imana niyo yabuduhaye. Hari n'ikindi ntari niteze gishoboka, ubu abakukuruke baratanguye kuvugwa ku buntu.
mama Burundi yarakoze ikintu abakenyezi naje numva yuko atawari yitezeho gishoboka, kuko umukenyezi agwaye ingwara yo mu kigo yaca yinyegeza agaheriyo. None kubona uno munsi bafise ibitaro vyabo bakavugwa kandi ku buntu, yemwe umwizero wabo ntawuraje. Nigitangaza nabonye mu bintu nabonye ntari niteze. Ibindi vyose umuntu ashobora kuvuga ko bishoboka, kubaka ibitaro ku ikomine. Murabona mu mwaka weze tubatse ibitaro 37, ubu mwaka dufise amashantiye 37 nyene. Ubu dufise imigambi myinshi turiko turakora, ugwaruka. Ivyo vyose ivyo twarabona kumega vyo vyoshoboka. Mugabo hariho ivyo umuntu ataba yabona ingene vyoshoboka. Mugabo bidashobokera amaboko y'abantu, imbere y'Imana hoho birashoboka. Mu minsi heze twagize inama atana hamwe ari bwigeriba, aho agwaruka rwose go muri Afrika twagiranye inama iminsi 3. Afrika yose yaje n'abarongozi batari bake ba Afrika barabikurikirana. Hanyuma bose bavuga bati ibibera mu Burundi n'igitangaza ugwaruka. Mbere ubwo gwaruka rwa Afrika rwagiye rusavye yuko Bujumbura umugwa mukuru w'ugwaruka rwa Afrika. Dukomera amashimana. Kandi bizogenda neza kuko Uburundi bwamaze koko ya nyenyeri sogokuru yasiga yakije iri kwiramurikira Afrika, kandi bose baravyemera. Umunsi wa gatatu ari nawo genekerezo ryuzuza neza imyaka 2, Stade Royale ya Muramvya yari yuzuye abitavye igikorane. Umunezero warangwa aho hantu warurenze. Buramatari w'intara ya Muramvya yarashimye ko intara yiwe yatewe iteka ku ncuro ya mbere ryo kwakira igikorane nk'icyo. Mbere acashima ko n'ikindi gihe umuryango w'umukuru w'igihugu wokongera kubiyumvirako. Yaciye ku izina ry'abanyamuramvya bose ashikiriza umuryango w'umukuru w'igihugu utuganuke tugizwe n'inka 5 n'ibiseke vyinshi cyane birimwe ibiribwa vyinshi. Umukuru w'igihugu cacu akaba yarashimiye abanyamuramvya kuri iyo ngabire ahawe. Umukuru w'igihugu yarakengurukiye abarundi bose, aranezerwa cyane, ati ni umunsi mwiza cyane. Twaravuze tuti turi kumwe twese birashoboka. None ni murabe dushitse uyu munsi turi kumwe twese, turi ku kivi kandi turi kumwe n'Imana. Ndakengurukiye rero abarundi bose kuko ubu ubakora umutima uri munda. Umukuru w'igihugu yaramenyesheje abarundi ivyipfuzo vyiwe. Uyu mwaka wundi w'iki kiringo tutanguye twipfuza gutera iyindi ntambwe mu nzira yo gukura abarundi mu bukene. Kuva mu bukene n'urugamba rutoroshe kandi ntirukorwa umunsi umwe. N'urugamba rusaba kugira urunani,
ni urugamba rusaba kwihangana, ni urugamba rusaba kutaruha. Nsabye rero indongozi kwifata nk'abavyeyi batunganirize abenegihugu atabi bashize ku ruhande. Ndasavye nshimitse abaje gutungane ko bahindura ibintu mu gihugu cyacu. Turashaka ko dutanga umwizero mu bijanye n'ubutungane. Dushaka ubutungane abenegihugu bose bahimbarirwa. Turipfuza ko mu gihe gitoyi tutosubira kumva imyidodombo ifatiye ku karenganyo n'ibiturire. Shima mana, shima wakoze mana, wazigamye igihugu c'Uburundi, tugushimiye kuzo wakoze byose, uragororotse, ntihagira ikidutera ubwoba Barundi, Imana yaduhaye ubwenge n'amaboko, turi kumwe twese birashoboka, turi kumwe n'Imana bo birarushiriza, ntiyagira ikidutera ubwoba Barundi, Imana yaduhaye ubwenge n'amaboko, turi kumwe twese birashoboka, turi kumwe n'Imana bo birarushiriza. Umukuru w'igihugu cyacu n'umutambukanyi wiwe, umukuru w'inama nshingamateka, umukuru w'inama nkenguzamateka, icegera cy'umukuru w'igihugu, hamwe rero n'abakozi b'Imana bakikijwe n'ishengero ry'Imana ryaraho, baciye basengera igihugu cy'u Burundi bisunze iragi twasigiwe na nyakwigendera Petero Nkurunziza. Umukuru w'igihugu yaributse mu gisabisho ciwe akarere, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Afrika yose, mbere n'isi yose. Mana wewe wakunze Uburundi ukaturemera igihugu ciza. Mana wewe waremye abarundi ukabarema bavuga ururimi rumwe, arabavukanyi bose basangiye data Uburundi. Turagukengurukiye ku vyiza udahengeshanya gukorera abarundi. Waratumvise tugowe. Abarundi twaragiye mu minwe y'abakoroni, urumva amaborogo yacu uradukura mu minwe y'abakoroni. Twarajabutse dushitse aho twogiye mu gihugu, tuja mu bugaragwa, turirondera turibura, mbere ucumenga ntiturabavukanyi, turacanamwo Mana y'u Burundi. Twaragusavye tuvuga tuti turakeneye indongozi zikunda igihugu, indongozi abenegihugu biyumvamwo kandi nazo zikabiyumvamwo. Waratumvise abarundi turazana intwaro ya demokrasi. Mana nzima, twagumye tutsitagurika, ducanamwo amahoro arabura mu gihugu cacu. Twaragusenze uratwumva, uraduha amahoro. None raba Mana nzima uno munsi ingene turiko turatambatamba muri aya mahoro wewe nyene waduhaye. Waraduhaye amahoro, uduha igihugu ciza, uduha igihugu kirimwo ubutare, kirimwo akayaga keza, kirimwo amazi, kirimwo ivu rimera. Mana nzima waraduhaye umuyaga utuma ivyatsi vyose vyo kwisimera mu Burundi bikama. Turagukengurukiye kusigaye urinda indongozi, ukazirinda kabi kubwicanyi. Twari twarabuze indongozi nyinshi, none turagukengurukiye kw'indongozi zituragira, uzirongora wewe nyene gushika zigashika ku kiringo waziteguriye. Mana nyene urukundo, turagukengurukiye kuri iyi myaka 2 iheze dutanguye iki kiringo gishasha. Warajanye natwe, uratwumva, turarima turimbura, uraduha umutima mwiza turunga ubumwe. None raba abarundi bariko barajandajanda muri uwo murima wawe wabagabiye. Mana nzima serukundo, tugushimira vyinshi kuko vyose ni wewe ubikora. Uturavye ninda nindesho, ntaco twari tumaze ariko waradukunze. Ugumuhezagira Uburundi bwacu, ugahezagira
n'amakungu akabona yuko ari igihugu kiri kirumara. Warakoze Mana. None Mana, ubu turinga imbere yawe, tuje kugukengurukira kandi twongera tugusaba kutwuhirira. Turakeneye yuko Uburundi buba igihugu cy'umunezero. Turakeneye ko amakungu yose ahimbarirwa Uburundi. Turakeneye yuko mu Burundi ubukene buhava. Turashaka yuko abarundi dukerebuka. Turashaka ubwenge mu barundi kugira bashobore guhingura itunga ryiza waduhaye. Inzamba zaciye zisamirana nk'ikimenyetso c'intsinzi n'ukwinjira mu wundi mwaka ugira gatatu mu ntsinzi. Nino ngaho dusozereye kino gice ca mbere c'igikorane cabereye mu ntara ya Muramvya. Mu gice kizokurikira tukazobashikiriza inyigisho zahatangiwe. Muzobe hafi mwese kugira ngo mwese mushikirwe. Nimugira amahoro ahiwanyu.